Isaac arakunda gutwenga ariko arakina ukazibona aratwenze kandi bisaba yuko ashavura vrema natwe kumukubita jaranyize ubwo ijana kwijana pana ka 20 ukajanye he venda kajanye ndaka kwibi aya ni ijana kwijana je nibaza yuko ananiwe na role y'urukundo kandi numva ari umugabo yararongoye nibaza yuko n'uwo mugore baba ari wo bamumaditseko none ninde yamutereteye jyamu ega ni nkaho twibutse ibintu twabayemwo ararenze kuba atwa umuntu akunda gutwenga nyine urabizi abakobwa n'abarakunda umuntu aguma batwengera kuko abakobwa ari ukuntu bamenyere ko abagabo bose bashishwe bamenye ko abantu biga nka je narashishwe kugira ubone iginyo giwanje ni gake urumva rero akabona ati abagabo barashishwe rero nkagaya kana kabonye umuntu aguma atwenga ngatahandaguye uyu nzomwitegekera ubwo nyene twese twazanye ubwiza bwose nka urumva iyi filime mu byukuri irarenze vraiment kandi nukuri kw'Imana si bwa mbere hariho n'abandi bantu bigeze twikora kwavuga ati mwebwe Fanny Abel ndabakene muri filime kuko vyotuma filime yacu icigira nukuri Alexis Salute Boss yaradusponsorije n'ama costume ya bien et nous je suis fresh like kuri jewe ikintu je nashaka mvuge mu none nibagiye kucongeraho sivyo ndiho kubgayo Alex vraiment Papa Shalom okay merci beaucoup Cycy ndagushimiye bivuye ku mutima kuko sinari bwakore akazi vraiment kameze nk'uko birenze nizera ko muguwe neza aho muhererewe nka kubamerewe neza kuba atamerewe neza ni kwitura Imana kuko ariyo ishoboye byose ariko kandi ndabibutse ko nanje meze neza kandi ndashima mu rugo rwa STV twese tuguwe neza kandi cyane uyu no munsi tushimye gushika mu bateguye new season bise I'm sorry ni filime muguma mubona ku mbuga nyinshi makava agenda sirkira ariko bakaba bavuga ko bagiye kwishira habona ku munsi wa gatandatu itariki 26 ariko ikituzanya n'igiki ngo baraheje kuyikina baraheza ngo uyu munsi bahuriye ahantu hamwe mu gusangira kugira babashe guhamba niko bavyise guhamba tournage guhamba imyiteguro y'iyo filime inyuma avake bayishikiriza abakunzi ba entertainment muri rusange cyangwa ba filime yabo cyangwa abakunzi babo muri rusange kuko murazi ko ari na benshi ariko tugarutsa kugira dushimye kubabwira ivyayiranze filime turabona ko ni STV ni cinema ariko ikategurwa na Isaac TV mu rutonde uko bimeze bivuga ko abayirimwo harimo Butoyi Abel umupapa mumenyere cyane mu mafilme menshi kandi yatangiye kina kuva kera harimo Ndikumana Sifa benshi bamenyere kuri Cycy wa Mahasa Cycy wa Butoyi umugore wa Butoyi nawe akabayirimo harimo Manikura kure Isaac ariwe CEO wa Isaac TV nkuko mumuzi izahako hakaba harimo Uwizeye Bella tumenyereye muri ijyaninde mekanisiye ya Gasore akaba ari no muri team Gasore harimo niyo nkuru estime sinda tumuzi muri ihuriro TV hakaba harimo Fanny Lavine tumenyereye mu mafilme menshi agiye atandukanye akaba yarigeze no kuba umwe mu bakinyi b'amafilme umengo w'umwaka nimba tutihenze cyane filme bayise I'm sorry ni story by Manikura kure Isaac ariwo Isaac TV director ni Ali Daudi producer ni Ashali TV ex producer ni Isaac TV Raymond abo nibo bagize cover tubona mu maso yacu ariko ntituyogarukira aha nyuma yuko mugiye kuyibona ndetse no mu kubabona face to face abayikinye ariko uyu munsi dushimye kwegera aho bari kugira tubashe kubabaza byinshi ivyo mutari muzi mu bimenye avake filme muyibonera gumana natwe rero mubashe kumva byinshi kuri bo bose twabasanze aho bari mu gusangira kugira tubashe kumenya byinshi n'ivyinyegeje muri no filme igiye gusohoka vuba aho bukera bakunzi ba STV mwamaze kubona izina
ngo ni Fanny Lavine umwe mu bakobwa babikora neza cyane. Nta twinshi ufite nza kukubaza kuko nzobaza byinshi cyangwa bazombariza byinshi ku munsi wa gatandatu. Ndabasanzaho muri mu kuryoherwa ikivugo ngo ni guhamba tournage. Nkene kwanza kumenya Fanny Lavine yitwa nde mu ireresi tugiye kubona vuba aho bukera. Fanny Lavine muri ireresi tugiye kubona I'm sorry nitwa Fanny nyene. Kimwe mu bintu role yiwe ijanye niki kugira uburoho bubafata abakunzi bacu. Nakinye ndi mushiki wa Isaac. Eko. Wamuhanura gukunda abademo. Inde bazo birabye ndamuhanura. Nikihe wizeye muri no film igiye kuboneka kuca mu maso yawe urayizi ariko ni benshi batayizi ico wizeye ko kigiye kuboneka mu maso y'abandi niki. Ino filme nize yuko izoba nziza kandi izogira n'ibintu byinshi hinduye muri entertainment kuko sibisanzwe yuko abanyamakuru abakinyi ba comedy n'abakinyi ba filme duhurira mu gikorwa kimwe. Urumva ko ari ibintu byiza cyane. Watangiye gukina uzi ko Isaac abizi cyangwa niho ushobora kuba waranamwigisha rega birashoboka. Oya je sinigeze ndamwigisha jewe nabonye ambwiye ko hariho filme ubwo rero nacangira tarana abanyamujino ceceka ko babizi kandi arabizi noneho. Kimwe mu bintu nikeka ariko niza ko gishobora kuba gihari ntihabuze na kimwe wibukije Isaac niciye wamwibukije kuko ndamuzi cyamutipa maswata ni boko. Isaac arakunda gutwenga ariko arakina ukazibona aratwenze kandi bisaba yuko ashavura vrema naratwe kumukubita siko navuze ivyo ego vrema. Sawa mzee ni aje Salamu. Kwema lakini Safi. Mtama je kukubona muri rya film byaciye bituma ndayikunda ntarayibona. Byakweli. Jerega ndakwizeye. Ayo je ngomba kumenya burya madamu wana urafuha sometime. Hari utuntu ukora nkavuga ati umuvyi arajugumiza abantu. Afishwa niki? Afishwa niki? Hoho aranakwizera nka 80%. Ijaranyize ubwo ijana kwijana pana 80 ukajanye he? Venda kajanye. Ndakakwibi. Aya ni ijana kwijana. Muta. Ufise experience nini mu gukina amareresi mu kirundi ciza. Isaac nukuri yari umucayi nta nuwari amwizeye ariko amatwa dusumira ngo yabikoze neza amprise vy'urukundo hajya vy'urukundo byo bigoye kandi yarafise umudemu ngo umusani sana ubibona uko mwabiteguye nivyo mwashaka gushikako cyane nyene filme ubona yabikoze ibice bingaye kwijana. Je nibaza yuko ananiwe na role y'urukundo kandi numva ari umugabo yararongoye nibaza yuko no umugore bari wo bamumaditseka none ninde amutereteye jyamu ega ni nkaho twibutse ibintu twabayemwo urumva rero bijya nibaza nibisanzwe yabikoze neza je novuga sinobwa no muhamano tanga yuko sindaraba byose yakinye ko muri filme hari gumenya biki uwo mwanya we wagiye ukina hari ibindi usanga utabonye ukazobona yasohotse urumva rero sinomwa amanota nzo yamuhamaze kuyibona. Muri make ngo Isaac aratwiga mu rukundo. Isaac ararenze kuba atwa umuntu akunda gutwenga nyine urabizi abakobwa nabo barakunda umuntu aguma batwengera kuko abakobwa ari ukuntu bamenyere ko abagabo bose bashishwe bamenye ko abantu nka je narashishwe kugira ubone iginyo giwanje ni gake urumva rero bakabona ati abagabo barashishwe rero nkakajya kana kabonye umuntu aguma atwenga gatahandaguye uyu nzomwitegekera urumva bavuga ati ndamufasha mu ncamake nyine Isaac ashobora baze ko bago mu hizorore itegeko kwitaki ya 26 umunsi muzoyishira habona amakungu yose ayibone. Mwitege nyine ibintu byiza cyane kandi mu Burundi ko turakora cyane novuga abantu ndabakoraje muri filme mu Burundi duhagaze neza cyane jewe nagiye aho hakujya muri Tanzania injayo navyo nabonye bakora abantu bakambaza ngo babibonye gute nasanzwe twe turi ku muvuduko urenze kandi two turakora amafilme afise quality irenze ama message arenze no kuri abarundi twari kuvuga turashoboye vraiment tuko turakora neza rero abarundi bitege yuko mu ndwiza umunsi zoja kuri YouTube kandi abyizeye sinimaze guramwa abantu nk'aba uyu ni yatwaye igikombe cha trophy nk'umukinyi afise filme nziza y'umwaka none yaje muri ni kuvuga bya bintu byiza byiwe byose yabizanye muri iyi filme ya twakinye uyu nawe nyene yabaye umukinyi mwiza nyene w'umwaka none nawe nyene aje muri iyi filme umvuga bwiza bwose bw'ubukinyi bwiza abuzanye muri iyi filme nawe uri umwe mu bakambwe mu mareresi yo mu Burundi nanye ndi umwe mu bazehe nyene ubwo nyene twese twazanye ubwiza bwose nka urumva iyi filme mu byukuri irarenze vraiment kandi nukuri kw'Imana si bwa mbere hariho n'abandi bantu bigeze twikora kwavuga ati mwebwe Fanny Abel ndabakene muri filme kuko vyotuma filme yacu icigira aratwikora ko nyamuntu kandi iyo filme yaciye ivuma ikirakundwa ibintu yashaka biragegwako mu byukuri novuga ati
kujya Imana uko Imana imeze Imana ikora umuntu igenda ifata igihe c'umuntu igihe ciwe ufise igihe cawe ufise igihe cawe reka dufate ko muri akanya ari igihe cacu kandi dushimira Imana yonyene igume bidukorera kugira ituma ivyo dukora bikundwa n'abantu ni filime rero ni siriteza kugera kure kabisa tugushimire cyane musaza urakoze cyane na mzee vipi safi mzee fresh lakini ngo amatwa dusubira umwe mu bantu bateguye filme kuko turabona ko production mengo ni Ali Daudi uko wewe nkuwayikoze kuyikina ni kimwe ko no kuyitegura neza nikindi strategy zawe zakoze kugira filme gende neza nkuko ubishaka nizahe mbega vyarashitse antuka je numvuga yuko ndiko ndakoresha energy nyinshi gose kugira ngo ndabe yuko nova kuri rimwe nkaja kuri kabiri novuga yuko ino filme vraiment abantu bo kuri STV bayirindirana igishika mbese wanashaka n'abandi bantu baza kubona ibiganiro byinshi bitandukanye bagende bayitegurire kuko je novuga yuko niyo filme ya mbere novuga ko nataye energy nyinshi nataye energy suivana aho ngeza kugira ngo ndabe yuko dushobora kuva kuri rimwe tukaja kuri kabiri yego ariko kandi turashaka kumenya nta ama challenge aba menshi kandi dushaka no kuyavuga hani tuba dushaka kuvuga ivyatubereye vyiza ugiye gushikiriza film isa gute itandukaniye he n'izindi filme tubenyereye mu gihugu cy'u Burundi je novuga yuko ku kijanye na qualité twaragerageje vraiment twaragerageje gukora ivyo dushoboye vyose uhereye kuri sound kuri image lighting ivyo novuga yuko twarabishoboye twarabigerageje ndibaza yuko abazotanga amanota n'abantu bazoba ko barayirorera yego ku ruhande rwawe nta na kimwe negura kuri no mwanya twizire kuko mugiye kuduha ibintu vyiza oya kabisa je novuga nta kintu nta kimwe cyo kunegura kuko na twinegura umva nawe ntabwo ari ibintu bimeze neza ikintu kihari nuko ibintu bihagaze neza yego tugushimire cyane brother murakoze namwe kabisa Butoyi sisi ni sawa sava meze neza yitwande Butoyi sisi none washaka kuvuga iki no sivyo ndabeshe aho ntubeshe ahubwo je sindi washaka kongerako bukuru nawe washaka kongera ko bukuru ishi Sinakusabiza nini wewe utera ndabigusabye irabaye serie vya bintu rega ni fi aho munapendana vya makweli sisi je mbanza kumenya kwanza ibira byose gufuha kwa Butoyi ko ndakuza ari kunini nta bigihari cyangwe uri mupoza muto umugabo wanje yarananiye duruka gushwana ntiyatari ariko azomenyera ngo mwapfuye ibikire urumva cameraman nkamera neza abantu bambone abafana banje bambone banzurindire ko mbeke kumvugira ibintu byanje abafana banje bambone ukuntu nsigaye mezi abanzi mu misi yarenganye cyagihe ntavuze nikindi gihe kandi cyashitse ntavuze bace banda abantu ubunye baca babona itandukaniro rihari rero umugabo wanje ategeza gufuha waratagaze yego vraiment ameze neza ndasa neza siko ari undi muntu akakugira neza ku ruhande hoya si kuvuga ngo ari umuntu ari karangira neza ubu je na Butoyi tuvyumva kimwe uduma ni kama zoti yego vraiment nyuma y'ivyo bise n'umunwa mwiza sister Jane vyongora kwikawuje Toyi ingo kubita umuntu Jana amaso yabona we rumva vyiniguye vyose ego ariko tuyakumenya ntivyakugoye cyane gushika muri film ya irikira kogwa na Isaac ntibyigeze bingora kubera Isaac n'ubundi ari mu bantu twamenyanye tumenyana mu bihe bitari byoroshe mu bihe byari bigoye abenshi barabizi ko namenyanye nawe hama ndashima Imana kuba twarabandanije n'ubundi tumenyana urumva ko bitigeze amatwa nadusumira ngo niwe muhuza wa couple yanyu ego vraiment en tout cas anyway umviriza ndiko ndamwifana Isaac tora mwifana ndagushimiye kubona warabaye umuhuza ego nkacashaka kwiyumvira mbega umunsi ugwiyo zomunanira gacha umuhuza wanyu azobandanya kuguma ari umuhuza wanyu ugwiwe hari ariko ruranga none ugwiyo go kwanga kubera iki ya nivyo kwanga ariko sisi akalole kawe tukavuze wavusanga filme bayikunze itarasohoka turifuza ko boyikunda ujya munsi kandi n'abantu babe benshi kuza nigiki cyakuryoye mu itegurwa ry'ifilme mu byahabaye byose ku bantu ku bakinyi bose
yo mana yanje sinodeta ngo mvuge ngo niki cyanyoheye abafana banje bavyo ndabiza abafana bafise abantu bankunda babonye sisi bararira bamwe bakagira urumva rero bumve ko iyi sinema nka jewe vraiment ewana warigitibuka nari ndenze vraiment kavi twereka neza ko sisi ari ukuntu twerekanye n'umengo bisusu nivyo vyari imbere cyane ntibisigura iki bijya bintu niko nteye niko meze n'ubuntu ko niba vyereka umuntu oya sikuvuga ngo nariko ndavyereka umuntu oya nawe ushaka kunteranya n'abantu oya dushaka kumenya ko Butoyi gihari canke amenye ko yoheba ega byose birimo yo baby wanje arahari nahari vraiment yumve amahoro kuko ndi mu kazi ndiko ndakora akazi hama ubuzima burabandanya gusezera mu mpereka ibizu Butoyi wawe yo I love you my baby Badid Mama Gasore ça va Sawa. Ndakusi Mama Gasore urafuha no Oya. Mama andi ça va Ye David. Umvise uko byanze ariko bya bindi wavyemeye Oya. Nene Gasore ajya mufani N'umugenzi wanje. Javre Ama muri mekanise bijya bintu kurigira ubaza ko ari vyiza Ivya gute? Unapenda mtu ana franga unacha mtu wa franga Sasa mapenzi yachagui baba. Kile kibona juni kinene akibicho. Mapenzi yachagui nshobora kureka umuntu ngo kwata amafaranga afise ya kuri romantique muri rya filme mwana nini ko bimeze barandidije cyane vraiment romantique birenze naguma ndira ngo ndiko ndira Isaac vraiment Chiwazi kibogare nk'ico kikakuriza oya nukuri kimana nimbuze bisubye wari mbuhingi nukuri kimana barandiza kajuje ko niko uruvuga cyane nuko nyene muri film uvuga yo muri filme rero Isaac I love you Bella ngo niwe mwamikazi wa filme tugiye kubona aho bukera ku munsi wa gatandatu ivyakugoye ni ivyahe ikintu ca mbere cangoye muri filme ndagisubiramo ndende umuntu ego ndakunda kurya mugabo sinzi kuri imbere y'abantu barandirije cyane tukumva manu ndacibutse mvume ngo numbaze sinibaze kari jewe ariko amatwa dusumira warakunda kurya cyane ego kunda kurya vraiment ndavyansi ndakunda gufungura kandi abantu benshi barabizi firiti rero kudashirako ndakunda kurya ego bangana sisi mubonye nkuko kwibaza ko ari fresh uyu na sisi bajya 200,000 ku munsi akarira pana blague yandi ukaza ko ari blague desa ku munsi mwariko muragira raba Butoyi reka tumwitabe aciya telefone umugabo wanje hari umutima yafuye Bella tugiye kubona iki image yawe tugiye kubona ubona ko izofasha ikintu kingana gute kugira abakunzi banyu n'abakunzi ba STV ba Isaac TV baryoherwe filme yacu kumwe ranzomba rwande gwawe bino film cyo werekanye ugatse iki kintu kweli okay ni byanye garuka kugwanira urukundo rwawe n'umukobwa iyo ukunda umuhungu wawe nushaka undi baramutwa kandi umukunda nkaje nkunda umuntu sinakoma kumura munwara niko nakinye muri nk'ubu nyene wobona nk'aka video karasirikira ku marizo socio ukabona Gasore hari afisi yindi baby hari yari wovyakira gute ega Gasore nibisanzwe yako mufiteho vyari bisanzwe banye kujya nyene ni kila mtu na byake fanya kure ega ndukundana ni mukundana yara kuramaza nk'umushiri wa Gasore turafika kwa CEO ni aje baba ni sarade ni bon STV kugikorwa kinini umazemo iminsi nimumenyere bakubone fresh Isaac sheje nsanzwe ntazi kubizi reka mfate ku ruhande rwanda ariko nabandi niko babizi bakuzi mu biganiro no kuba umuhuza wa couple y'abandi hari byakugendeye gute unavyumvire wumve ko ubishobora ahubwo Alex manager Alex je vraiment Alex sinzi vraiment je yambonyemwo urumva je vraiment idée yo gukina filme ingene yanjemwo sinzi naho byaje biva ariko muri je nari yumva neza ko no bishobora burya naratestinga burya zabisanga mani burya nkasanga ndiko ndatobora kweli abavuga ati none musi umwe nk'ubu nkinye cinema serious ivyo genda gutereka mpime urya hali rero urya wabaje bwa mbere urya mu director yakoze iyi cinema nado ati zake urabishoboyisha cyangwa aho ndakwereke ndabijaganya ndabimomagura vy'urukundo rero bagumanye bije ngo ndire je na Bella turire sinzi biki yo iyi cinema ni urukundo ruryoshe ariko harimo n'imibabare sara kwera ubonamo kuri kaviri kiratembera kuri no mwanya tubonamo cyane ibintu
n'amabastora hajya tujya tukoho duto dusiguye iki kubatarayibona canke kuba ariko bariyumvira byinshi about bijya bintu ni surprise rero aho rero mwese cyaraba urabona ko ST yarafashe inko nyine yayimushirize ko sisi afata inko ayinkubita ko jewe kana kuna usaliti jewe nta usaliti nabyo usaliti byabaye ahubwo hari ibintu by'ibi kuko uvuze bya usaliti ngo guhemukiranira ucumenga ni bya bintu nyene bya abantu bamenyere no nukuri mani sinema ingene kinywe iri inverse pupu ni butunye twina twinjira namwe ni serie ni season ya bien sana ariko nyene nkuko umaze kwita serie ni kintu kigiye kubandanya mwagiteguye gute kizorangirira he Bon, season tuzogenda tuyiposta kuri STV hanyere kuri ACTV niyo izocaho abantu barindire bazobona ibizokurikira ko bamaze imisi bayibona ku makava STV iragaruka kana uliza aka jama arabaza ndago nubwo ncira mu bibazo biriyo nakwiteje turabiteresharije mana ni mwenzangu hari nkaje amaso anyereka anyereka niga ndabona logo imwe nkabona irindi logo ino reka nje mu kibanza c'abakunzi banyu nabi wacu bose muri rusange bisiguye iki ino nkabona irindi mbari Cycy TV bisiguye iki bo bisigura turi en collaboration twagize ubumwe twunze ubumwe aho manager Alexi wa STV boss wa CEO wa umwisuko ndumva ko mbabaye sa CEO wa STV the big boss no cyaza aravuga ati bana reka ndabico nokora kugira mukine filme nziza igezweho muri pose kwa ibintu nk'ivyo ego cyo turagira collaboration nico bisigura dialogue burya nibiganiro bya active bisigaye n'ibikini ibindi byose azumabona STV active bisigura bizogaruka cyane burya babonere muri STV agiye basarereyo cyane bandi bone active bavi hari abazino abino baje hariya urumva uko nyene bibiru davange nyene biryohe hari byinshi biko yateguwe inyuma ya filme mu bijanye na Prince Conference igiye kuba itariki 26 aho ejo aho bukera mbega biteguwe gute ivyo ubona bishobora kuja habona n'ivyaye kugira abantu bumve ko amamija ziza kuba ari menshi kandi n'abatumire batuza kuza ari benshi kugira bakurikirana ibintu biryoshe cyane icambere batawure ko kwinjira ari kwagusa hamara aho hantu rero kwinjira rero ni muri VIP mama ahubwo ndago sindamubona sisi nawe mbona iyo munsi kuwa gatandatu tureko abakunzi ba STV na ba active sisi gusa ujya rero ndatera inkuru yasi byanze nuko aryama bagumanye bimeze gute yaragetse yo reka cyo gitibuka yabaye gitibuka kubera iyo munsi wa samedi parce que umunsi abantu bazoba baberewe cyane n'umunsi look zizoba ari za bien abantu bazoba baryohewe tuzoba tusa neza dusoba aha rero hari amakositimu ariko arakogwa z'iki team ubona uko nukuri Alexis Salute boss yaradusponsorije n'amakositimu ya bien n'ibyo se bya fresh like ndiho kubgayo Alexi akajambo kwa sisi nukuri jewe ikintu je nashaka mvuge mu nene bagiye kucongeraho sivyo ndiho kubgayo Alexi vraiment Papa Shalom okay merci beaucoup je sisi ndagushimiye bivuye ku mutima kuko sinari bwakore akazi vraiment kameze nk'uko birenze icambere twari twandikiwe amahera yo kurya vraiment twarajya neza kandi twajya mu gitondo saa 6 mwijoro urumva imodoka yego bien sûr imodoka dufite déplacement yarantora muhira gasura kandi kanahana hama karusho ikintu cyo kuvuga ngo inyota ngura nkwe amazi canke iki twari twandikiwe ubuji bwa Apple hamwe na burya bwa hembe na energy please nukuri Alexi ni ubahwe ibibanza vyiratiro navyo abonye reka ndababwire rero ariko mana Alexi urarenze mbere uyu akora iki Alexi ararenze umviriza uramaze kugenda gutembera kuri Livingstone urahazi noje rero kwamenya ari boss wanje fuye rero boss wanje reka kwamenya nahuzi frame ndababwire nukuri kwimana nimba hariho umuntu wa mbere yatumye dukora akazi tugakunze kandi agakora ibintu ubona ko ego vraiment ni Alex vraiment yaritanze vraiment abaye umubosi wa mbere mu bintu bya cinema nemeye ndamugiriye uko kandi ndamukunda vraiment ndamukunda ivunanza vraiment kubera
ndamukunda kubera ni umubosi wacu yadukoreye ibintu biryoshe en plus rero akabijya costume costume kandi zisa ninde ni wowe muntu ngaha yakinishije sinema mu Burundi aravuga ati abakozi banje bakiniye sinema nkeneye kuzobabona bameze uko twebwe urazi ubunye ejo kadashizoba zishitse zivuye hehe muri Chine muri Chine ziwacu tuzoba twambaye reka kandi ni happy zo bihari naba bodyguards kwe tuzoba dufise yo twe turakaze Alex wanje we I love you si akamuco utera abandi nk'abantu nk'abo kumbure bafise uburyo bukeya bwofasha abandi bantu mu guteza imbere kuko intumbero yiwe murazi ko n'umuntu wanje n'umuvyeyi wanje jewe nimba utarubizi tumwe twiwe mba ndatuzi target yiwe ni kubona igihugu c'amavukiro ciwe giteye imbere ugwaruka abantu twikorera utwacu abone duteye imbere muri rusangi rero nibaza ko wocu ugira n'akajambo kamutekereye abandi bantu kumbure bafise buryo bukeya nkawe bwo gufasha ikintu ginini ubasabiki Ego jewe ikintu ca mbere nusaba barya abantu bafise uburyo hariho abana b'abakobwa turi ngaha hanze dushoboye gukora sivyo dushoboye gukora par exemple nka jewe nukuri jewe natanguye sinema kera ariko ndatangara nisanze ubu ari jewe ndi sisi ubu kuri ubu sivyo en plus Alex jewe n'abandi bameze nkawe bafise amahera udutahe duke nibatuzane turakeneye dukora akazi dukora ibintu bimeze neza turashaka gukora kabisa ego